Ndabaramukije amahoro nshuti namwe bakunzi ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaha nikaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira itunganywa gushasha kw'intara ya Bujumbura kwakozwe mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yavuze ko komine imwe yose yo muri iyo ntara nshasha n'imiburiburi izokwinjiza imiliyoni 50 ku kwezi hari mu nama itegura gutanguza iyo ntara nshasha kuri uyu w'Imana. Leta y'u Burundi niyijukire gutoza amatagisi n'amakori atawirenganije bishikirizwa na Gervais Rufyiri arongoye Oricom ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta abivuga afatiye kwiduzwa ry'amatagisi kugira huzuzwe igihengeri mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka. Mugenzi wacu Oda Ndayishimiye yaduteguriye ino nkuru kaze mwidonido ryaya nayandi ni mukanyisase. Dasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ni imwe mu ntumbero y'ishingwa ry'intara nshasha ya Bujumbura mu nama itegura gutanguza iyo ntara nshasha yabaye kuri w'Imana umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko ikomine yose yo muri iyo ntara nshasha yaharuriwe kwizohora yinjiza n'imiburiburi imiliyoni 50 ku kwezi. Gervais Ndirakobuca ahamagarira abagize iyo ntara nshasha gusenyera ku mugozi umwe kugira babera karorero izindi ntara. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko intumbero nyamukuru ari yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bikaba bizotuma umwimbu wiyongera aho komine yose yo muri iyo ntara yaharuriwe kuzohora yinjiza n'imiburiburi miliyoni 50 ku kwezi. Rero bikazotuma kandi ubutunzi bw'amakomine bwiyongera mu gutunganya aya makomine mashasha ikomine yose yagiye iraharurirwa yuko niburiburi ikomine yose itegerezwa gutoza imiliyoni 600 ku mwaka. Nukuvuga yuko ikomine yose yaharuriwe kizoba itoza imiliyoni 50 ku kwezi. Emmanuel Sinzohagira umukuru w'inama nkenguzamateka yasabye babura amatari kubanza gutunganya ibitagenze neza mu ntara bahoramo. Bijanye n'ingene twohamba ibyagenda gukurikirana ni byiza yuko turengera umunwa niba dukeneye kuri intara tuyubaka iyi ntara twumvise ifise amaporojekte menshi cyane dukeneye kuyubaka turengere umunwa twemere igo yiwanje umunwa ndayihambe ruge mu ngiye muri ntara nshasha reka nkande byakera kubanza muje hamwe mu bigenze neza yenda mwicare mumesurane hanyuma muze muri bushasha mushibitoke mumesurane muze muri bashasha mugisagara cya Bujumbura urumva rumba namwe mwicare hamwe zimwe muzogenza namwe bwe mumesurane mujagara guhagarare sivyo uwigira wese mukuru aje hasi. Kubw'umushikiranganje Ezekiel Nibigira ngo hari hakwiye gushirwaho umugwi w'abahinga uzotuma haba ukunywana kw'abagize iyo ntara kugira ngo ya ntara dushobore kuyinjiramo neza. Hariho ibikorwa bitandukanye bisaba yuko bikorwa, ivyo bikorwa rero bigakenerwa yuko hobaho umurwi woshirwaho, umurwi utuma tunywana, reka tuge ni integration, habe integration y'intara muri vya bisata bitandukanye. Uwo murwi rero ugaca ugirwa n'abantu batandukanye bavuye muri izo ntara, ntihagire intara n'imwe isigara, kandi abo bashoboye gushikako hakisungwa n'ibisata bitandukanye kuko by'ukuri novuga nti uwo murwi urakwiriye kuba umurwi w'abahinga, abahinga mu buzima bw'intara butandukanye.
ku kijanye n'uzorongora iyo ntara nshasha ngo azotegezwa kuba umunyabujumbura nk'uko bivugwa n'umushikiranganji wa mbere. Ico cyo tuzokigwanira twese kutwara intara ya Bujumbura abara munyabujumbura. Ico tuzokigwanira twese nta muntu atari umunyabujumbura azoza gutwara intara ya Bujumbura. Iyo ntara nshasha ikabigizwe n'intara za Bujumbura, Bujumbura Mairie, Bubanza, Cibitoke harimwo n'amakomine abiri yo mu ntara ya Rumonge ariyo komine Bugarama na Muhuta. Clovis niyo nkuru tugushimire kuri iyo nkuru wadutororokanije wongera uradushikiriza ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi. Leta y'u Burundi ngo irakwiye kwijukira gutoza amatagisi n'amakori mu buryo butunganiriza bose. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru catunganijwe n'ishirahamwe gishinze kugwanya giturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom, Gabriel Rufyiri arirongoye abivuga afatiye ku matagisi yadugijwe nk'imwe mu ntumbero yo kuzuza igihengeri c'amafaranga arenga imiliyaridi amajana 7 ataboneka neza ahazova. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Gilbert Niyongabo we abona ko ataco vyokonona mu gihe vyoba ari biteza imbere igihugu. Ni nkuru ya Oda Ndayishimiye. Kuva leta idugije amatagisi y'ibidandazwa bimwe bimwe, umukuru wa Olicom abona ko bica biduza ibiciro bigashobora kunaniza abafise amikoro make. Kizokurikira kirasanzwe nuko umurundi azogira ikibazo mu bintu bijanye no kubaho kwa misi yose kuyiwe kubera amatagisi ari menshi. Ico nico umuntu yoba aramenya. Hagomba kuba ico bita ekite mu matagisi. Nukuvuga yuko abantu bose bayatanga. Nk'ubu twebwe ntitwumva igituma abantu bato batari baguma basabwa amatagisi mu gihe abantu batunze byinshi biba igihugu badashobora gutanga nikori. Gilbert Niyongabo umuhinga mu vy'ubutunzi wasigura ko kuduza amatagisi vyogendeka igihe ari yatojwe yogaruka guteza imbere igihugu koko. Ikibi ngo ni gihe ibiciro biduga bikaduza n'ibindi vyankenegwa. Ivyo biciro birashobora guha icigwa ibindi bifungurwa bikavuga ati umuntu asangwa ari igitoke sivyo agashora amateke n'ibijumba akavuga ati agafuko kanje kahora kamupfamo ibihumbi 10 mu bicumi harimo ikiyeri kimwe ati rero kwavuyemo inusu y'ikiyeri nanje nadugije aho niho hariho intambamye. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom ashima ko hagiye hitagisi rikora kubifise nko ku miduga ariko akavuga ko bidakwiye. Igoro inyuma y'imyaka myinshi cyane twe tumaze tubivuga tubisaba baratoza taxe bita taxe sur fortune. Iyo taxe sur fortune ni yifata abayifise. Ni bifata abifise, ni tagisi rifata abifise. Mugabo ugiye kubiraba ni make. Ni make bagize 5%. Nk'ubu uya abantu bagura amamodoka barabizi. Umuhinga Gilbert Niyongabo na wasigura kwiciyumviro cyo kuduza amakora akora kubifise ari ciza. Ufise telefone afise zibiri, ufise miduka afise zibiri, ufise inzu afise 3 nivyo. Aha ni ushaka kugenda ukavuga ati ubutungane mu gutanga amatagisi wacubwira ukagira icigwa ukarondera baje. Mwabo kenshi kwera amakori yamaba ku mwaka bayahindagura ku mwaka nta mwanya uhari wo kugenda kwiga kimwe barashaka kuvyiga burubuho bakoresha ivyo biharuro mugabo kugira uzovuge ati kori umuntu atunze asagutya muhera nico gituma kenshi zo gusanga bakoresha nk'imiduga. Icimviro ni ciza cyane gose kurihisha abantu batunze kurihisha ibintu bitagira kamaro naho abantu benshi bakunda gukoma induru. Naho biruko asigura kandi ko kuduza amakori n'amatagisi ari ukugenda buke buke kugira ntihagira abajana imitahe hanze y'igihugu. Oda Ndayishimiye tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Abanyagihugu bafise amatongo ku mitumba ya Gishingano na Kwigere ahafashwe kugira harangurirwe imigambi y'iterambere mu ntara ya Bujumbura basaba guhabwa umuco kubijanye n'umuzibukiro. Abo banyagihugu basigura ko atakuntu ayo matongo yotangura gusansumwa batarabwirwa ibijanye n'imizibukiro. Abaserukira ubushikiranganje bujejwe bidukikije batanguza ibikorwa byo guharura ibiri muri ayo matongo. Umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya ibisagara Diomede Ndayikengurukiye asigura ko leta itabikora kugira ishira abanyagihugu mwibarabara.
Inkuru ya nyuma yano makuru ni inkuru yo mu makungu mu gihugu canije ngo icuka kibandanya gitosekara hagati y'igisirikare cahiritse ubutegetsi n'umuryango wa Afrika y'uburengero CEDEAO mu gihe uwo muryango uheruka gufata ingingo yo kurungika inteko kugira zifashe mu kugarukana intwaro ya demokrasi. Amakuru dukesha Africa News amenyesha ko abanyagihugu bo muri Niamey basaba amahoro. Ni inkuru twatorokanijwe na Sheila Irambona. Les habitants de la capitale nigériane. Ayo makuru amenyesha ko abanyagihugu ku mugwa mukuru Niamey basaba ko hoba amahoro mu gihe icuruka kitari ciza hagati y'igisirikare cafashe ubutegetsi n'umuryango CEDEAO mu gihe abakuru b'ibihugu byo muri ako karere bafashe ingingo yo kurungika inteko za gisirikare kugira abagarukane ku butegetsi. Umukuru w'ico gihugu canije Bazoum Mohamed uno ati ico gisirikare ntituzi ico kizoba kije gukora, bazoba baje gukiza President Bazoum ni iki cerekana ko bazomusanga akiri muzima. Jenny baze ko bazote babemera kuganira n'abasirikare bahiritse ubutegetsi. Uyo wundi ati nk'umuyagihugu wanije sinemera ko ibindi bihugu vyoza gutera igihugu cacu, tubayeho mu mahoro, turababaje n'ivyo bigiye kuba. Ayo makuru avuga ko naho iryo hirikwa ry'ubutegetsi ribabujije vyinshi, abanyagihugu bo muri Niger baranezerewe n'iryo hirikwa ry'ubutegetsi. Uno ati twe turemera cane iryo hirikwa ry'ubutegetsi, dushaka amahoro, ubu dutwara uwari we wese ntaro twigumiye mu mahoro. Ayo makuru arangiza avuga ko inama yo gutegura ryari hazorungikwa inteko za gisirikare yari itegekanijwe kuri no wa gatandatu yungurujwe. Ce samedi a été reporté. Aha niho dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwayakurikiye, shimire n'abadufashije kuyatororokanya. Aha niho agarukiye naho ubutaha.